vyotuma umwabandekura yarirahiye ko atazomemukira azohorana nanje ibihe vyose niwe ndagiza abamarayika arinda ibirenge vyanje utsitara amora hafi iteka nanje sinzomuvako arindi sinagiza n'iry'umwami wacu nikibirengeye n'umwami mwiza akwiye gushimwa ni Yesu. turabaramukije mwese abakunzi ba Menya Nibi Media, abakunzi ba Presse Journaliste n'abakunzi bo Ingozi ku Gasaka muri rusange. No musire nkuko tubimenyereye ni muri ca kiganiro Menya Nibi mutegurirwa n'imbonesha kure yanyu ya Menya Nibi Media. No musire tukaba turi mu gisagara ca Ngozi neza na neza muri Hotel Sangwe 2 aho turi muri Media Tour kandi ya Menya Nibi Media. No musire tukaba dufise umwe mu bashitsi iteka baririmba indirimbo mpimbazamana, n'umwe mu bakobwa bafise ijwi riteye ubwoba kandi riririmba ku rugero ruri international. Turabaha ikaze widondoreye abakunzi bamenya Nibi Media n'abakunzi b'umuziki Burundi muri rusange n'abakunzi ba gospel. Nitwa Santiana Irutabara. Ama rero uno musi twagutumiye nk'umuririmbyi ntitwagutumiye nk'umurimyi. Santiana Irutabara. Irutabara kubera ako kazina ni sawa? nyene naye ndagakunda murambaza impamvu barakanyise gusa nyene baba bafise impamvu naye rero ndarikunda iraruta abantu kubera ko niyo irema ibintu ikabishiraho hama igakora ivyo vyagenewe gukora. Santiana Irutabara. Urumva ni Imana donc iruta abantu. Amare Santiana Irutabara ni umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana. Wewe uno munsi twagutumiye ngaho nk'umuririmbyi, turashaka utubwire rero Santiana Irutabara yatanguye ivyo kuririmba ryari nkuko ivyo kuririmba ryari ibintu nk'ivyo. Utubwire carrière professionnelle yawe y'ivyerekeye ivy'umuziki. Mama je natanguye kuririmba kuva 2018 ubwo natanguye kuririmba gusa muri eglise hama kubera ko nari numva ndabikunze nkabona misi yose kuri eglise turirimba indirimbo z'abandi nyuma ndavuga ati ibi bintu kweri biheri ndavuga ati reka nsaba Imana nanje nze ngira indirimbo ziwanje igihe bikunze turirimba indirimbo ziwanje. Rero ndabitangura 2022 nibwo natangura kwiyumvira yuko ntushobora kuja muri studio yo gukora indirimbo ziwanje. Hama 2022 birakunda umunyango. Wavuze kariyeri yawe y'umuziki, none kugeza ubu ufise indirimbo zingahe? Zibiri zonyene nizo zimaze kuja hanze. Woducishiriza ko nka kapera gatoya twumve uko nikora ibitangaza kamera. Nta kibazo. Hariyo nise Wamwizeye. Wamwizeye? Okay. Wamwizeye Yesu hano umuntu. Ntarindi sinagiza n'iry'umwami wacu nikibirengeye n'umwami mwiza akwiye gushimwa ni Yesu. None ndakubaze wewe ntabwo hari ico mwamupfana na ba Vestine na Dorcas?
none ko numva mu kuririmba ibintu by'indirimbo mpimbazamanana umenga uri umu professionnel cyangwa urabizobereye oya ntabirenze kugisha ukuri ni kuko ndumva ukuntu ibongoza ndumva yuko ari ibintu biteye ubwoba basi ndashaka kutubwira ako ka kabiri nako iya kabiri iravuga ngo ntabiriho ntabizobaho vyotuma umwabandekura yarirahiye ko atazomemukira azohorana nanje ibihe byose niwe ndagiza abamarayika arinda ibirenge vyanje utsitara amora hafite ikananje sinzomuvako ya Santiana abo respect kuko ukuntu uririmba indirimbo mpimbazamanana birasaba yuko kame muba waraciye muri korali wewe waraciye mu makorali ndibaza kuko ndumva ko ukuntu uririmba atari bya bindi ngo ni inspiration yagufashe nko n'umusore tuzi ugenda muri studio ahubwo ndumva kumenga n'ibintu wize no mwishure kamenda nyene byatangiriye muri Sunday school ya mbusanzwe usenga muri eglise ya muri Foursquare uri mu Foursquare hahandi haserukirwa na representante Gare Serge sawa aho usanga umukobwa yitwa nde umukobwa asenga muri Foursquare abiye pfo kurubuye nk'uku bambaye mu rusuguti nk'uku bavuye mu gashikanwa baza kuririmba umukobwa yirabura ni umwana mutoya yiga mu gashikanwa nk'uku mu w'icumi ya nuko gusa izina ryiwe rinjira gusa ariko gusa namukubwira aho yo kumenya kuko wewe yarakubonye ifoto yiwawe ndamumukweretse arakumenya arambwira yuko uri umuririmbyi mwiza abikora neza kandi anakwemera arambwira ati hana n'ikiganiro cyanjye nawe ndagikeneye urumva yagumye ambwira yuko hamwe twokorana ikiganiro nawe byoba byiza cyane ari nayo mpamvu nagize motivation yo kukurondera amare Santiana uno munsi turashaka kutubwire none inspiration yo kuririmba wowe uyikura sinovuga ngo nivyo narondeye gusa nyene novuga ati ni impano yiwanje aho bigeze kubera ko sini muri babandi bavuga ngo baragiye mw'itori kuronda ijwi oya ni ibintu nyene nasavye Imana ikirabimpa nyene itarinze ngo ndinde kwirusha rero uko bimeze kose ndabishima ya aho nyene Santiana tukiri ngaho wokenera ibikorwa vyawe yobitora muri YouTube wandika gute kugira umuntu abone icyo goba vyawe ni Santiana hama ukaca usimba ukandika zirya ndome zibiri zitangura kuriruta abantu kuvuga ni ina air Santiana air je nakabonye cangira ngo ni engineer ya aywana ni bon hama umuntu witwa Gahimbare Brice uramuzi umuzi hehe musangiye iki ko numvise nawe ari umwe mu bantu bambwira yuko ufise talent iri high ndamuzi kubera ko byarambereye nk'umuvyeyi kuva 2017 twamenyanye 2017 niwe yatwigisha muri Sunday school turamenyana uko kandi ni n'umuntu azi jewe ujya twiganye guhera mu 11 umenga gushika mu wanyuma ni umuhungu azi kuvuza gitari neza cyane kandi ku manota je yarabinyigishije kuvuza gitari mugabo byarananiye n'ubu igitari ndagifise muhira ndagitunze mugabo wombwira ati kubita sinumva urumva gusa n'ukeneye kuvuza ndamutiza akagenda amari aho nyine Santiana izo ni indirimbo zawe zibiri ziri hanze uzikorera mu studio ayahe ko nzi ngaho ngo zihara ama studio menshi ashoboye ni menshi ariko sinazikoreye mu studio yimwe ya mbere yakorewe ku witwa Squet ya kabiri kova n'uwitwa Izere n'uwa kuri if mix sound ujya mutipenda mwemera ngaho muri
Victory Media aho nyene tukiri ngaho rero igikorwa kindi kigira gatatu turacitega ryari nyine bizova ku badukurikirana bagakunda ibikorwa byacu kandi uwabikunze kugira ngo yitege n'ibindi aragira icyo akoze none ngaho nyene umuvyeyi wawe ntibimuperikirwa kubona uja mu ivyo bintu nyine arabikunda wewe abayumva byishimiye yaranansengera kugira bibandanye bigenda neza kandi aba nyene rero nk'ubu turashaka kumenya kuko abakobwa benshi iyo batanga ibintu bya entertainment haba muri gospel cyangwa muri profane urashobora gusanga ari abantu bakundwa cyane n'abahungu Bface we niwacu avuga yuko kugira ngo umukobwa babone ko yafashe igiti ngo babanza kumutera inda nk'ubu nta bantu b'abahungu bashatangwa kukurondera kugira ngo baguteshe intumbero kubera baba babona kumwe ngo umukobwa atangwe gufata hirya nyine ibyo birashika gusa wowe iyo uzi icyo uharanira ni wawe umunani Santiana ni umunyeshuri yize kugira mu wa kangahe afise imyaka ingahe Santiana ibanga ryacu ni vipi Santiana arafise umushere oya gusa nyene niko ndavyigako nyene ndebe uko bigenda uriko uramurondera arageze ni urinda kuvyiga yari gasi uvyigako abakubona baravyiyigira ahubwo igisigaye nuko naje gusa nje ndavyiga nuko bakwitura hamwe ukabatunganiriza kubatunganiriza ndabanza nkavyumvira ko nyene ni sawa hamare Santiana ndafise utubazo tw'amatsiko nshaka kukubaza sinzi yuko uri sanse ngo twishura urakunda gukurikirana abantu baririmba indirimbo kw'imbazamana umugwi witwa MTC urawuzi uririmba indirimbo kw'imbazamana umugwi witwa Victoria's Team urawuzi umukobwa witwa Alvera Muhimbare uramuzi Aline Gahongayire uramuzi nk'ubu bakubwiye hagati ya Alvera Muhimbare na Aline Gahongayire n'indaririmba neza gusumba bose baranyubaka n'ubu rero sinumva muga naho baba bakubaka ntibakubaka domaniyere imwe cyangwa domaniyere egare hashobora kuba hariho ukubaka neza gusumba ubundi cyangwa ukubaka cyane gusumba ubundi jewe numva bose babikora neza bose ndabakunda muri mako ko babikora bose ni byiza sinovuga ngo ntandukanye ararushuye uranjaniranije hamare Santiana aho nyene ngaho Ingozi turazi yuko hasanzwe hari ikibazo cy'abantu bamamaza ibikorwa by'ababwenge muri ico gihe wewe Santiana uvyifatamwo gute mu gihe tubona yuko ngaho Ingozi umenga kubwira abavuza umuziki wawe babigoye birakorohera gushikana imiziki ku maradiyo canke bigenda gute nyene ntibiba vyoroshe gusa nyene umuntu aragerageza uko aba ashoboye none nk'ubu imiziki yawe yobivuzwa ku maradiyo yo ngaho Ingozi kuri radiyo Muco FM ho habura iki sinzi ntuzi cyangwa ni utarayibashira ngo bayivuge navyo ere gucishakisha wewe urisemba abantu urafata imiziki ukayitora ukabashirira ati iki ni igikorwa mvabwenge canje bigenda ukuntu buri cyari cyo cyose ngo nukucigako aho nyene ntacyo Santiana dusa n'abariko bagana ku musozo w'ikiganiro ejo bundi twarabonye ikiganiro mwakoranye na media yitwa Washington 10 1234 Washington 10 yo kwa Ajoropa twarabonye ikiganiro cyawe ukuntu cyagize visibility kandi abantu benshi twagumye tubona badropinga amakomantere bavuga yuko ikiganiro cyawe ari ibintu byagerageje kubaka kuko kameme no ko waririmbye no kwabyifashe mu kiganiro byari ibintu biri extraordinaire wowe ku byerekeye cyo kiganiro urabona cyaguhinduriye iki muri visibility yawe cyangwa cyagerageje kugufasha iki nje cyaramfashije nyine mu buryo butandukanye icyambere ni uko nagize abanshigikira mu kuja kuraba kuri YouTube yawe abandi
ngira n'abandi rero tuba bagenzi kubera ko je nyene basi iyo je ndavyikorera ntivyari gushoboka yuko abo bantu tumenyana oya gusa ku bwa kirya kiganiro hari abo twagiye tumenyana ngira n'abanterera ivyiyumviro nyene bambwira ati tubigenze uku ya aho nyene rero Santiana turashaka kukubaza uramaze gutumirwa nko mw'iradiyo imwe ukaba nk'umwemvite kugira ngo muri radiyo muvugane baguhe ikiganiro habura iki kugira bibe cyangwa niba utiyabonesha ku ba journaliste bajejwe iby'umuziki bigenda gutya twishyure ubwira abakunzi bamenya n'ibi media igituma utashobora kwikorera promotion mu gihe ibyawe bisaba ko ari ubyifatira mu minwe oya nyene hari igihe witura ababigufasha ubwa nyene kubera ko bo baba bafise hiti kuva kera bakagara ku muntu nyene gusa nyene nanje ivyo hazogera igihe ibintu bigende gusa je nta muntu nzogara oya uzosaba yavuze nzoyimukorera ishobotse aho nyene Santiana tukiri ngaho turashobora kuvuga Santiana uno munsi urafise umuntu agufasha mu vyerekeye ivy'ibikorwa vyawe basi nk'umuntu uvuga ni manager wawe oya ntawushaka kandi arakenewe reka kandi uvuze ntawushaka oya na ofise ariko siko ntabishaka ndamukeneye nanje wumbera manager akazaha none amahera yo kuriha izo ndirimbo zose niwe wayisovye barafashanije n'umuryango baragushigikira nk'izo ndirimbo zose yifise video ni iyihe canke zose zirafise amasanamu imwe wamwizeye irafise amasanamu ya donc abashobora gushigikira ibikorwa vyawe ja kuri YouTube channel yawe bakandika Santiana in air ya hamare Santiana turiko turasozera ikiganiro washobora kubwira akajambo k'agasunika rugiye abakunzi bawe n'abakunzi b'umuziki w'ingozi muri rusangi n'abakunzi bamenya n'ibi media je ico nababwira nuko icambere ndabakunda arabakunda kuko tubanye kose ndabakunda pe bavyumve kandi nabo ndazi baradukondereka kamere niko bakundi hahandi tano kwa tano bine bameze neza rero agasabo kamwe no basaba ni kunsengera naye nkabasengera ibintu bigakomeza kugenda neza ikindi kintu naco mudushigikire uko nyene mumva mubishobora yego haba mu buryo bw'amafaranga mu buryo bw'ingufu mu buryo bw'amasengesho uko mubishobora kose urumva umwana afise impano kamene kandi aririmba imiziki mpimbaza ndibaza yuko atari yego ni n'umwana w'indero murabona yuko si babandi muca mvuga ngo bacashirako dread nka zimwe gwacu bo ndibaza yuko mubona ko ibintu biri theologique cankwe biri spirituel bikwije kamene Santiana rero turagushimiye kubona washoboye kwitaba kino kiganiro cacu ndabashimiye cyane abakunzi bamenya n'ibi media ni kwa kundi hahandi ikiganiro bimenya n'ibi ni kwa kundi nyene turashari muri media turungaha mu ntara ya Nshasha ya Butanyerera ego ni Ingozi neza na neza niho turi tukaba tubizeza yuko hamwe mwandanya mukurikirana inogonesha kure yacu yamenya n'ibindi biganiro byinshi mugiye kuzoza murabibona hama dushigikira imbonesha kure yanyu dushigikira umu artiste wacu hama ibintu bibandanye bigenda kwa kundi kuri mikro yari umutumire Santiana umu host yari presse journaliste kuri kamera yari Ajorova aka akabidubinga bavuga iki arababwira nta ngorane ni kwa kundi hahandi YouTube ni kwa kundi nimenya n'ibi media niyo Facebook Instagram Twitter TikTok hose nuko nyene nimenya n'ibi media stay tuned